Impungenge z'urwo runani rw'abashingwamanza zerekanwa n'ubwicanyi buherutse gukorerwa abahema 62 mu ntara ya Ituri. Ivyegeranyo bitandukanye vyerekana ko ubwo bwicanyi bukorwa mu bitero biba vyateguwe hinyegeje inyuma ugushaka guhonya ubwoko bw'abahema. Hamwe hamwe ugasanga abicanyi bashize inzandiko ku mazu ko bazoruhuka ata mututsi asigaye. Ivyo bigatuma haguma ubwoba ku banyagihugu bava muri ubwo bwoko, eka mbere nabo mu karere kose. Urwo runani rwaramaze gushikiriza ibirego harimo n'ibimenyetso ku mabi akorwa mu buseruko bwa Kongo ku banyagihugu baba muri ako karere. Kenshi na kenshi abanyagihugu bagasigara mu kangaratete, abatishwe bagasigara ari bantaho nikora. Ubwo bwicanyi muri Ituri bwagirizwa imigwi y'iterabwoba ya Codeco yo mu bwoko bw'abarendu. Amasura atandukanye akemeza ko iyo migwi ikorana n'igisirikare ca Kongo, ntihagire ububazwa na kimwe. Amakungu cane cane igisata ca ONU MONUSCO gikorera muri Kongo cagirizwa kwirabira hirya kuri ubwo bwicanyi, cane cane umunyamabanga mukuru wa MONUSCO Bintou Keita yagirizwa kuba ataco ubwo bwicanyi bumubwiye. Naho amajwi atandukanye adahengeshanya guhamagarira amakungu gutabara abo banyagihugu bicwa atagitabara, n'uyu munsi ivyo bitero birabandanya. Ishami rya ONU MONUSCO rirorera.